oya maze uvuge ko ambesha atawaruzi nawe wamusomye ahantu wamusomye ahantu basi wamuravye ahantu utazandise abakunzi muvugizi TV amaze ubivuge ndamubereka ahantu wabisoma basho no munsi natumiye umuntu atari we muravyumva ugomba ugenda nkubise sinzogaruka ntazosaba kunkoresha nanje sinzosaba kumukoresha we none uvuze ko atumye umuntu atari we mbonye ufata unigwagura ndagwa ni kofsuye kumbeshe abakunzi muvugizi TV oya dusenzere utavuze ko atawaruzi none idihe ntasha pure wanje ringa inyereye Chuma kutoa turapinga. Nayizane turabe. Oya je ndazi neza. Baranzi. Oya reka. Oya barayimuha. Baranzi. Misha pure yiwanje. Aha nari nasize hajya. Ima basi ndayisoma. Hinga ndabwira umugenzi wacu nyuma ya kamera. Yitwa Josephine. Oya ishapure. Umugenzi wanje ari nyuma ya kamera yafashije Ashraf gukora mama. Ni wayimuhaye. None iyo shapure ntayo urigera mbonana. Okay, guhera ubu rero. Iyo shapure yanje. Iyo shapure yanje. Guhera ubu shapure izobiri ngaha kwizosi. Si wawe. Urumva. N'umupapa nije namukwibukije. Urumva. Ndabereka aho bikuwe. Kuri piano. None vuga da. Oh yatuza. Bon, vraiment abakunzi muvugizi TV aramara amajara avuze neza ko ntasenga mu gihe je nsenga naraye kwijoro nsabira eklezia ahosha none twaradusabira nasabiye mu rocha nsabira abandi mwese n'amazina ndadondagura mwese n'amazina ndashira ngaho babesha je nkavuga je murara gusa hariho reka kubahenda none kubahenda umwigeme ikiganiro cyo saga none Igara babakunze muvugizi. Ere guri mukiga none waje kunshwanira. Okay, je kandi ajaba kazokata n'ikintu nakindi. Waje kunshwanira canke waje nije nagutumye ko kwanza. Ivyo ruzo bivuga nanje undi munsi. Ivyo nanje zo bivuga. Ubundi munsi wabeshe none ngo bamaze kuvuga ko je mbeshe. Hemwe uno musenzi basha ntabesha. Umusenzi ntabesha. No musenzi ntabesha niwe yamumbwiye. Ni umurongo ni makamvuge naho wabyanditse. Oya ntapfa kuvuga ivyanditswemo. Naho byanditse none wowe nusoma Bible. Enge turabe. Ahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi aticarana n'abacokoranye aticarana n'ababi urabona ndababwira ikintu kimwe abanyavyaha nivyo vyonyene bamenya oya hari n'indi bivuga ngo hari n'irija mu Imana rivuga ngo haragowe umuntu azana ibitsika aho vyanditse ntaho nibuka neza mbumenya muri Mariko avuga ngo harago uzana ibitsitaza ibitsitaza ntibizoreka kuza ariko harago ubizana nane murabitsitaza cy'umuntu wewe jewe satani n'umwana mubi none ancumuje satani barozi maze kubera umwana mubi jewe none uvuze ngo satani agucumura oya twese nta muntu numwe adacumura nta umuntu wombere adacumura ngo acumura incuro ndwi ku munsi uwo ni wa KURWANA to 3 little Jeremy is your boy Jogos Necklace na the place na the house kuluku tantamante tele meya don't fear reka rero ndakuramutse wewe uriko uradukurikirana bivanye nawe herereye sinzi uri muri Afrika canke ahandi hose baba uri mu ijoro ndakubwiye ni bonsoir waba uri mu gatondo ni bonjour Aima abaye après-midi naho ni bon après-midi nizere ko umeze fresh sana uno musi rero uri kurabona ko tugarutse na wa mugeme wacu wa mugeme wanyu ku muvugizi TV wa undi ahora bikora fresh sana ndazi beshi mwari musanze mukumbuye basha uno musi rero nibaze ko tugiye guteramana twese hamwe abakunzi muvugizi TV tout d'abord je nabaramukije ni Jogos Necklace mutumire wanje nawe acamfasha abaramutse ava natubwira niyo yahora nivyo yahoramwo n'impamvu yari yaraduhevye canke kumbure ndazi yatuzaniye byinshi agaseke kanini welcome ku muvugizi TV ndazi baheruka kera wumva gute ndabaramukije cyane abakunzi muvugizi TV nayo ndabakumbuye kandi cyane reka fata umwanya ndabashimire cyane ukuntu mudahengeshanya kudukurikirana ndabutse kandi kugira subscribe share like and comment nkuko musanzwe mubikora neza ndabakunda cyane nkuko namwe mudukunda kandi ndabakumbuye nico gituma nje ngakubaramutsa gutugusubire kandi tuganire nende ndakumbuye cyane mwamaze kuvyumva neza erega harashobora kuba ari nka mushasha aje no munsi nyene akagomba kukumenya izina iki kwa ni Rosy'Anny nkuko musanzwe mubimenyereye tunabibutsa ko turi mu ntara nziza ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki
politique rero rafa passé umwigeme ngira hareze hafi nk'amezi abiri ya cabaje muri commentaire bamvugire presque 2 mois gusa ntizikwira ni nka moi 3 semaines arumva ni nka à peu près 2 mois rero ndazi benshi barafise byinshi barindiriye kukumva ko kwa kundi wari ubikora kwa kundi usanzwe ubikora kwanza barashaka no kunamenya none uragarutse koko nyine mugiye kubana nabo erega ndazi naho tutarashika wobizeza cyangwa ukababwira uti usiga barafatiriwe gose ja sinafatiriwe hakono sinofatirwa ngo nibagira abakunzi banje oya ndacari kumwe namwe gusa nuko rimwe na rimwe mbura umwanya wuko twoganira kubera ko tuba dufise ibintu byinshi tuba turakora uca usanga nabibagiye gusa simba nabibagiye haba hari ibintu byinshi mba ndiko ndakora uca usanga nibagiye kuza kuganira namwe kandi murabizi ko ndabakunda cane sukubibagira ahubwo hari ibintu byinshi tuba turakora kandi tubikora ku neza yiwanyu kugira ngo tuzobaha ibintu bisa neza tuko tubaronderera amakuru menshi meza kugira ngo muzobandanye muryoherwa cane ku Muvugizi TV muronka murabitswa namanda batera inkuru ndabazanira abantu babatera inkuru ndabazanira ibibazo byinshi muba mushaka kumenya ndikore ndayibaronderera ntimwibaze ngo neragiye ahandi nari kubaronderera amakuru mashasha vuba nzogaruka nje kuyabaha Kama yavumva neza cyane mwari mumukumbuye natwe twari tumukumbuye ku Muvugizi TV uno musi rero twagerageje kumurondera aratwitaba nkuko ariko arabivuga ko azokwama ari kumwe namwe azokwama ari kumwe natwe reka tuvyishimire gusa tudaboro wacume ngo wabaye big sana sinzi nambeshere wahora mu Burundi ariko nje ntumbeshereje mu Burundi kumugwa mukuru wa politike Gitega niho nahora yama mbona everyday ahubwo ndakubona hereka kumbesha sinamanza ngaha niho mubona uvuze kuza ngaha baba bakubona nabo kuri ekra reka kubesha babwire neza guys ashaka ko nibaraguze ibintu bidakenewe nahora ngaha nyene ahubwo nitwahora dukora ama emission kugira ngo tubandanye tuyashira ku Muvugizi TV hari ibindi bikorwa tweko turakorana atari ibyo ku Muvugizi nyene yego aho ni fresh babizi ko ku Muvugizi TV plutôt ku Muvugizi ego haraza ibintu byinshi gusa baba bezi yuko atari byo byinshi tuba turakora nabone bo ubugombye kuvuga muri agence de communication agence yose hari ibindi tuba turakorana n'abanyene yamambona everyday no kwijijisha gusa kwigirisha okay reka twinjire neza mu kiganiro nyazina umuziki w'u Burundi uri kurakogwa neza ku rwego rwo hejuru sinzi uko urabibona ndabibona nabibona uri kuraraba ishusho y'umuziki w'u Burundi mu myaka nk'itatu ubona hehe wewe ugereranije ngira ngo umuziki w'u Burundi basi dusubiye inyuma gatoya ubu umaze igihe kingana gute ukurikirana ugiye kuraba kuno munsi uri mu influencer nk'abandi uri mu journaliste yandawakurikirana cyane kandi ndakunda abaririmbyi b'u Burundi barishigikira même si hariho ababapinza b'abarundi nyene kuko abarundi ndukundana hariho abadashaka kuba supportinga badashaka ku novuga gute kubakurikirana nyene babatera intege gusa ubwabo barakundana ico ndabakundira kandi abaririmbyi b'u Burundi ntibishima oya hariho ababibaza ngo baragayana barishimo ya nabana beza barakundana rero mu rukundo rw'aho Imana ibandanye bahezagira batera imbere kandi je ndabashigikiye cyane ndabakunda ndanabasabira imigisha myinshi yo gutera imbere umuziki w'u Burundi ubandanye utera imbere ariko arabifuriza iterambere atwifuriza twese iterambere ko tumaze kuba dufite microphone hano ukuvuga ngo turi bamwe mu bashira itafari kurindi kugira ngo umuziki kibe ikintu kinini kibe gishobore kwaguka muri industry twese cyo kuba tuyiharwa ko tuyirimo none wewe ku ruhande rwawe nk'abarinivyi batanu ubona ko wakora cyane muri no minsi duhere nko muri 2025 hari batanu ubona bo babaza imbere kuri wewe canke uri muri bamwe bavuga bati umwe wese ahageze ariko arakora gukora bivana n'ico bari ko wita gukora hariho umuntu ashobora kubavuga ati ariko asohoka indirimbo nyinshi sishoje gusohora ibikorwa byanje nzosohora abandi bakwame kugira indirimbo yanje igende yonyene rero hariho n'abandi bavuga ati ngomba ntwika ngomba ngume njana n'abandi ndabe yuko aho ngeza ku bandi rero umwe wese arakora ku gihande ciwe
arakora novuga gute kubwiwe arakora kuko umwe wese niwe aba yiyizi avuga ati jewe ashaka gukora mwimwe akashaka gukora ibikorwa bingana gutya rero bivana n'umwe wese ahubwo bon justin's abantu bakora jaba abaririmbyi bose barangana kivuyemo yuko hariho uruta abandi gusa mumbaza oya aho nyene uvuze ngo sindamukubaze kubera iki ahubwo gerageza kumutubwira kuri wewe uwo muntu abayoboje inkoni y'icuma ninde hari umuririmbyi kazi umwe nkunda mu Burundi igituma ndamukunda sikindi nukuri ni mwiza ateye neza afise umutima mwiza afise ibikorwa vyiza aririmba neza arakundana ndamukunda ibintu byose bituma umuntu yamukunda arabifise c'est pourquoi ndamukunda none ninde gasha mutubwiye oya sindamubabwira akindi musuze bazomubabwira oya mugaho twicishije amatsiko umutubwiye naho ubugize fresh kugira ngo nawe nyina hari amenye mu kubivugana bigusavye ndamatsiko okay kandi urumva ko yishurana ubwenge bwinshi numu influencer nawe burya ubu abari nk'umuhagarikizi w'urukino rero uri umuhagarikizi ntugira n'ubufana ahubwo urashaka kuba umubona mugabo niho ugenda ku mugaragaro ushaka kuki usanga uri kumutera amanyama canke ugasanga abandi umengo baciye intege gatoya kubera rero benshi bariko barakora no muziki bazi bati ndazi Rosy'Anny uno muziki wacha tudufasha ku promotinga azodufasha kushikana imbere rero aciye yumva yari yiteze ngo niwe wari wemera akaca asanga ahubwo ntunamushizemo usanga ari birebire ariko abikora fresh sana reka rinda kubaze nawe jewe uno munsi naguhamagaye uri mu journaliste turakuzi journaliste uri mu ndirimbyikazi igihe waheruka ngaho uratwemereye ko ufise igikorwa gishasha uzoduha mu minsi izotsa sinzi rero ko ubu bararindira canke sinzi aho vya uri gukora gute vuba bitege biyazo byawe byamabiri muri studio producteur ateba ko indirimbo none mushaka ndavugire neza kandi atari ko biri no unyene arateba ko ibikorwa byanje bon jewe vraiment ntumbeshere je nta ndirimbo ntevye n'abaririmbyi banyitura baranzi nta ndirimbo ntevye wawe ndi mpora ndabwira abari inyuma ya kamera niwe yeza kunshigikira kimaze ico gikorwa kimaze amezi abiri agifisa nubu ntaramarezi bon oya vuba je ndemeye we nimba uyikeneye urambwira neza ko uyikeneye hanyuma uzuyitore basi cyangwa nje kugenda ari guhaye abakunzi b'umuvugizi TV none bakwitege ryari muri kano gakino wari waronse abafanzi benshi indirimbo yawe iri hafi mu gukwiza igihumbi kandi indirimbo biguhagiza umuvyeyi wamengo yari kujana n'irya tariki iba riro w'Mars ariko yabandanije trending aje namaze gucana henshi numva ivuza yarigeze kuja no muri top 10 ku radio mashika murane nigeze kubona none byagenze gute niye feedback wakuye muri ndirimbo igaragara koko cyo kibazo kweri amazo kimbaza kenshi cyarandambye oya ubu haheze demo isohotse ahantuka feedback yo mu ndwi zibiri igisohotse inyuma y'amezi abiri birashika ugasanga hari ikindi kintu cyo cyaraba bigera bahindura imvugo bavuze ngo warakubise fresh duha ikindi gishasha bon haraba bivuga uko hari abandi bavuga ibindi baye ngo wagiye muri bino bintu byaba ari nje mu basire yaragize bon oya uyu numu influencer kandi akanakazi abariko arakora akazi none wewe muri career yawe umuziki uri kuriraba wibona he mu myaka nk'ibiri nimba guys ntandengera je ndumuririmbyi kazi uri muki jewe ndumuririmbyi kazi udojura raba nyine habaye akantu informe nambaye je ndumujournaliste sawa rero mugende kuri YouTube ya Jogos Neglas muraje ko indirimbo yitwa Mam ni indirimbo y'umwigeme Rosy'Anny Karbi uyu muhungu ashaka kunjana mu bintu bitari by'iwanje guys ndabikujamo gute agomba kuntwara mu bintu bitari by'iwanje oya indirimbo ya iriko yiwawe ariko ndiko ndababwira baje kwira bijya ndirimbo sindiko ndakubaza iby'umuziki ndiko ndababwira baje kwira kuri YouTube indirimbo imeze neza ahubwo utugira akapera kwanza nigo basha reka ndababwira oya bikore vraiment abafana benshi barayizi ndirimbo akapanzo yitanga turi kumwe na mama kuko ni indirimbo ya mama siko watwideje kugiye kumuzana vuba vuba cyari cyane tuzobavumburira muhiri wanyu mbe bahe bahe bamumwonga vuba tuzoja kubavumbura muhiri wabo kandi sinzohabaza wewe nzomenya aho nicira kandi nzohamenya muhira nawuzi ndakubajije naje nawuzi
mfi uri kurandaba ndahazi oya yo basha byambaza ikibazo kizari kijane n'ikindi je nakwaje mira naho uzi okay nanje ivyo bazobona video bazobona video igiye kuzokurikira nzoza umuvyeyi tuzomutelefona vraiment tuzomubahiriza mama niho uri okay turaje kubatemberera tuzanye kamera dushaka gukora ibi kuri YouTube yababwiye tano mirabako joga Snake Glass ndako ndimbo yitwa mamu yayirimbiye umuvyeyi bo jewe ndiko ndumviriza mbe yaje usanzwe mu kiriso wewe usengera he ndumukiriso gusa ejo aba basenga canke abantu twemera ekeziya twaraye twungutse umupapa izo nkuru warazimenyeho warazimenye wowe wibuka ngene yitwa basha muviza ndabwiye ikintu uramwibuka ngene yitwa kurya nyene ubizi wowe niko yitwa uri kurabiki none ugira ngo ndiko ndabiki uri kurabiki none wewe ndaba telefone gitwa gute wewe Leo 14 ndamukwibuka iki cyane niwe warutse warutse wakumisoma ndabisomye he aha telefone mu niko iraka ku buryo ari kintu hava so reka sindamumara amazi reka twihore ndakumara amazi bo nukuri uno munsi rero hewe ntidushaka kurambira abakunzi b'Umuvugizi TV kandi batubabarire bava babona umengo n'ikiganiro kirimo mu migani ikiganiro cyo kuderanja ku rundi ruhande ari kiniki twashaka gusa nukuri tumuzane asubira cyane imbere yanyu abakunzi b'Umuvugizi TV basure mubone basure bitege ejo canke igihe ejo ko agiye kuja araduha bya bintu bishasha bya bintu bikaze bya bintu kubita ile moja kari sana bya bintu bitagase yama atuzanira ku Muvugizi TV n'uyu wa mwigeme benshi hananida kurondera naho byangoye kugira ndagutore benshi barantelefonye wa mwigeme yahora akora ngaho ubimeze gute ntagikora ngaho iki niki ndavuga nti rindira gato arafatiriwe kira nakomara ko atavyumbwira tabatira umwana mubi uje nacavuga tabo sinzi niyo ahora bon rero tugiye kubandanya ku Muvugizi TV mumubona Rosy'Anny Kalbi none ndakubaze vraiment iyo wicaye utari kurakorera ku Muvugizi TV ndazi ama message menshi wayaronka byakugendera gute nukuri uranje nk'iyo ndi muyikonje nkaba radesomene atari hondi ndababaye mbera ahubwo ico kibazo budget abantu bakunda kubimbaza igituma ntakiza hari n'umuntu yandikiye ambwira nzomutasha ndagutashije Dani w'Ingozi ndakora mukije cana hori kandi abantu mwama munyandikira inbox nukuri suku birengagiza igihe kimwe nzoza nganje gusoma ama message yanyu ndabishure ya ndabaramutse tuganire kuri YouTube mwama bambwira ngo uzodutera inkuru kuri YouTube ngo kugira ngo inkuru zimeze gute basi ngo baranyandikira ngo uzodutera inkuru kuri YouTube ngo kugira ngo tuze turakwandikira ama commentaire tuze kutwishura niyo niyindi nteze rero umunsi umwe nzotegura inkuru nze ndabatera inkuru dutera inkuru hama munyandikire ibintu byose mwamunyandikira sindavyirengagiza n'ukuri habwo hari ibintu mbandi ko ndakora byinshi bituma ntaronka umwanya kuza gukora kandi shana kamera yari yarapfuye kamera yandu ifabeshe kamera yari yapfuye erega ku Muvugizi TV ni utari ko uraboneka kubera ufatiri ndabizi ariko ibindi byo jewe kamera ifatira ama video yari yarapfuye okay birumvikana wewe ni maka so niho wumva utuje jewe atari kamera imwe ihari sinshobora atari ntuze nyene yitwa abantu murumva ko yishima umva atabonye so urumva naho nyene nagimba ahantu uva utuje si vyiza gusa shasi sindabirengagiza ndabakunda cane gose abantu munyandikira mu ntera intege ndabakunda cane n'abanci intege bose ndabakunda cane hama abantu arabaguca intege ngo bijya bintu ngo bihebe mugihe tureka turakora akazi mugihe turi mu kazi mugihe turi turarondera akazi uza kejo n'akayigeje none mukunda ibinebwe gusa ni bo kubona umuntu ariko arakora ukumva woronka inguvu zo kumubwira ngo bijya bintu ngo avuye hano ahabwa umufungo sivyo mwe no babwira abasha n'ukuri muze murareka kujajinga abantu mutazi gituma bakora ibi bintu ahubwo uzozura muhamagara umuntu maze tweke ibintu bikora ubikundira iki hama umenye impamvu abikora pana kuca umujajinga utaramenya impamvu abikora je ndabakunda peu importe biba byose ndabakunda kandi cyane kandi sinzongeshanya kubazanira ibintu bishasha ivyo mwansavye nukuri ngiye kubikora inyuma y'indwi nka zitatu ni nyinshi indwi zitatu ni nyinshi asha sawa basi kundwi kundizoza ndabaha video y'inkuru imwe kundwi ndayibemereye
nzobigerageza. Oya bizoba binaryoshe wenda kwemera ndazi ikintu wagishatse naho hobe jo gomba baha video ziri cyangwa zitatu. Gusa tugarutse kuri abo bantu bacana intege. Oya si vyiza vraiment. Oya ni bon nta kibazo. Barashaka gusa icyo bomenya cyo nta muntu azohagarika gukora. Nta muntu numwe ashobora kubaho abantu bose bakunda gukora. Kuko nta muntu agana n'amafaranga imbere y'abantu. Amafaranga niyo abantu bose bakunda. Gusa je narigeze kubona umuntu adakunda amafaranga gusa afise ikibazo cyo mu mutwe. Bari mu peta adakunda amafaranga je wenzi. Ndazwari karavuga nawe no komeza mu mutwe. Je n'amafaranga nkunda. None uvuze ngo undi muntu nakomeye mu. Oya n'umupeti asanzwe nyine ari atameze neza mu mutwe basi. Muhedi miraca yanga. Aha. Ariruka. Ariruka gahunga. Kandi ubiza ndabwira ikintu kimwe ibintu byo kuza turabesha ngaha. Ndabihakaye. Nida ariko arabesha. Ubu zoza ndakiza kuri ibintu byose zoza karavuga. Ibintu byo kubesha ndavyanse. Ndavyanse. Ahubwo nimvaje ko ndabesha. Mungu arakunda kuza kubabesha kenshi. Duhereje video agaca atangura kumbwira ngo yari content yo kubesha. Sinshaka. Ashrafu nuko atovyemera kuza misi yose ndamubwira aze kumvugira adashaka kuza aguma inyuma ya kamera. Umunsi umwe nzomugira yo aze ababwiye ko je ntabandi ko ndababesha. Arashobora akambwira ngo tuze kubesha tubeshi. Ndimo nakubwira ngo tubeshe. Ubu twari tunose papa mushasha. Papa mushasha yitwa nde? Ntawuzi. Basha kumagerageza yahejeje no kwivuga naho nabandika ijuju n'abantabizi. Leo 14. Nari ndabizi sinashobora kuba ari. Reka rero nobebereka yawe bikuye ivyo bintu. Reka ndababwire mwebwe abakristo dusangiye kwemera twebwe twagiriwe ubuntu n'Imana tukayikorera nawe wewe nawe nije sinumukozi w'Imana ndi umwana w'Imana basi sinkorera Imana navuze wowe ishapure nuko batabibona ishapure wanje nkunda kuyishira ngaho unuze yase oya izora turawe tubona ikiganiro none idihe nta shapure wanje ringa yinyereye Chuma kutuwe turapinga. Nayizane turabe. Oya je ndazi neza. Baranzi. Oya reka. Oya barayimuha. Baranzi. Mishapure yiwanje. Nari nasize harya. Ima basi ndayisoma. Hinga ndababwira umugenzi wacu nyuma ya kamera. Yitwa Joseph. Oya ishapure. Umugenzi wanje ari nyuma ya kamera yafashije Ashraf gukora mama. Ni wayimuhaye. None iyo shapure ntayo urigero mbonana. Okay, guhera ubu rero iyo shapure yanje. Iyo shapure yanje. Guhera ubu shapure izobiri ngaha kwizosi. Si yo wawe. Urumva. N'umupapa nije namukwibukije. Urumva. Ndabereka aho bikuwe. Kuri piano. None vuga da. Oya tuza. Vraiment abakunzi muvugizi TV aramara amajara avuze neza ko ntasenga mu gihe je nsenga naraye kwijoro nsabira ekereziya ahosha none atwara dusabira nasabiye muri cyo nsabira abandi mwese n'amazina ndadondagura mwese n'amazina ndashira ngaho babesha je no nkavuga je murara gusabira kweri ngo mubeho bizi kandi atirabizi ibyo sabitse murabizi je nukuri numva nezerewe nariko rero ndababwira nti dusangwe umupapa mushasha dusangwe umwungere wa ekereziya yasubiye mu musubirizi wa Petero basha reka ndababwira wewe warazi ko ari umusubirizi wa Petero ndire reka ndababwira ikintu kimwe sinzi umuntu yabimuborokesheje ivyo wona wowe bibenya gute je none arabona ko biranga wanditswe Petero Petero arandika Petero arandika Petero yarafuye gusa Petero niwe Petero yasubiriye niwe umuntu wa mbere niwe umupapa wa mbere yabayeho Yezu yamubwiye ko wewe sigarana intama zanje umupapa wa mbere yabayeho ku isi yose ni Petero warumutse reka ndababarira ikintu kimwe sinzi ko mu muzi directeur wa agence ndabaza kumkoresha ikiganiro sinzi ko mu muzi uryaze Bibiliya yose usanga yabimuborokesheje asiga sengesha ko yaba yaje kunsengesha yabimuborokesheje je ko ntabesha ubu sinzi so kuza kubabesha nzobabwiza ukuri babesha nibiki nta nayo mwaje gusenga tubwije by'Imana niho ndakubwira ko nari ntaryamye tubwije by'Imana bavuze dimanche ntaco ko wasenze kugira uryumvire uco usenga je nasenze burya abantu basinze ntako ntasenze barabivuga muri commentaire si nivyo canke sivyo basha dukine n'ikindi kintu ntidupinge ku vy'Imana kuko nka jewe umva araza kubesha ibintu vy'Imana sinshaka ndakubujije ndiko ndabesha ivy'Imana
ndavyanse Petero niwe musubirizi wa Yesu yarambwira ngo sigaye afise amanya Mwajumvise bari Indavyo amanya Yesu ngo yarasubirijwe kuva ryari Yesu asubirizwa Yesu ko niwe yamubwiye ati sigarana rino hanga ryanje bashike ndabwiye ikintu ndakubatse ko ekereziya yanje sigaye afise amanya Ivyo warubizi ushobora guhuza wewe Anju nubwo twoharira ntishobora kumutsinda oya no kumvuga ukuri uzokwiga ukuri nawe uzoca untsinda Tone kanzobere ndabereka ikintu cambere wabesha nabeshe utari umudizira Leo 14 Okay vugana ndabeka wabikuye Leo 14 vugana ndabeka wabikuye muruhusha abakunzi muvuga TV ni ibiki nabikuye he no kuna telefone nayibitse bivuge ndahabereka no habereka gute none bivuge byemere bujina nka kusubira kuba umusubira wahende kandi wavuze kutazusubira kubesha none okay basha reka ivyo tuzobigire muri suite urumva reka tuzobigire muri suite abakunzi muvuga TV nukuri turabakunda oya reka nubasezere ntarabereka ukuri ko wewe uje wagazwe ibiganiro urumva uratoba ikiganiro neza urumva atacamira umujurnaliste ukamufata umviriza kandi ashafu naze kubikata ashafu akazobikata tutacha tuyikura kuko biganiro none ndakubaza nabanza vyemeye waje wanyoye ibiki bitume ukara ndabwiye ikintu kimwe jewe yavuze ko mbesha siko nanje navuze ati nampuruhusha ndabereke yuko atari karaba mu telefone karabisoma hehe we none mpuruhusha ndabibereke nubwo ntago noguha mwavyumvise ubeshe okay sawa rega sinifuza kuja mu muriro tuza rero tuza tubandanye kumva ndikuvuga tuza tubandanye reka ndahabereke reka ntuzimyeka abakunzi bumvuga TV bazirindire gusezera ashafu basi nazane kandi ndahabereke nazane kandi ndahabereke oya ntaco zohabereka hanyuma ambivuga ko wabesha atawaruzi Papa Leo 14 niwe asubiriye none ntumva Francis umva nuwa hawura ndaziwe ntawuzi reka basi ndabeka wabisona oya ntahariho reka kubahenda none reka kubahenda umwigeme ikiganiro cyose aga none Igara bakunze muvuga iki erego uri mu kiganiro none waje kunshwanira okay je kandi ashaba kazokata n'ikintu nakimwe waje kunshwanira canke waje nije nagutumye ko kwanza ivyo rero uzobivuga nanje undi munsi ivyo naje uzobivuga ubundi munsi wabeshe none ngo bamaze kuvuga ko je mbeshe hemwe n'umusenzi basha ntabesha n'umusenzi ntabesha n'umusenzi ntabesha niwe yamumbwiye niwe wamubwiye niwe wamubwiye je zitanamukubaye gusa je ndamu abakunze muvuga TV oya maze uvuge ko ambesha atawaruzi nawe wamusona ahantu wamusomye ahantu basi wamuravye ahantu byanditse abakunzi muvuga TV amazi bivuge ndamubereka ahantu wabisoma basho no munsi natumiye umuntu atariwe muravyumva ugomba genda nkubise sinzogaruka ntazosaba kunkoresha nanje sinzosaba kumukoresha kubera none uvuze ko atumye umuntu atariwe mbonye ufata unigwagura ndagwa ni kofsuye kumbeshe abakunzi muvuga TV oya dusenzere utavuze ko atawaruzi ntawe narinzi basha sawa ntawe narinzi ko twese twamumenyeje rega erega se umuntu twari dusanzwe tuzi none maze uvuga muravye na niyumviri tekana oya umviriza reka nsezera abakunzi muvuga TV ndabona ko ugomba kumbeshera imbere ko asezera reka ndababwira ikintu kimwe nabwiye ko imungabesha ubuzoze ndamuhinyuza ko ababesha ingenda bekamya bisona ndahabere reka dusezera abakunzi muvuga TV ibisiga bizogira wiyumviye ko ari ibi wasi ivyo bibikiwe cyo nawe ko hendukiye henga hano ntavyanditse ngaha handitse gute urumva mba nateguye ndi umukozi mwiza umukozi mwiza ubunya kazoza kuzaza ndamuhinyuza urandogirije amapetesha ubu rero mba nateguye neza iwateguye vyahe ibintu aragenda nkaho nye directeur kubera nabwiye ko asenga Bible izi yose ibintu byose ba muri ecclesia sinzi ko maze kubibona kumuvugiza TV arakunda no gushaka ibintu vy'Imana ibintu byose ba muri ecclesia babizi araja akamuborokesha agacaza ngo agira mpenya ntavyo yarazi uyu ntasenga nta n'umusi w'igitanganja mu isengero ndasenga no kuri ntumbeshe Dimasha bavuze gute mu isengero ntavyo nibuka umurongo uzi muri Bible no wa numwe abaye bamenye kera imirongo y'abapagani oya uyo imirongo 10 ziye muri Bible imirongo 10 Yesaya 2:1 ku murongo wa 11 urumva imburi yo kuri duma umviza ndabweje ntavyo nzi nawe navyuzi none bari kuvuga ibintu utazi akabesha bacha kuraba Yesaya 2:1 ku murongo wa 11 imburi yo kuri duma hari umumarayika
agizene uri kubaza nde ndakubaza ukambaza Nasenga. Yemwe genda mudabire Yesaya vuga none hamaza tuja kubira wabiravye nakibagiye agahereza sawa uwo nturimwe mvuga uwa mbere n'uwa ubundi umurongo nimaka mvuge naho wabyanditse naco pfa kuvuga mvuga ivyanditswemo naho vyanditse none wowe nusoma bible nge turabe ahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi aticarana n'abacokoranyi aticarana n'ababi urabona ndababwira ikintu kimwe abanyavyaha nivyo vyonyene bamenya oya hari n'indi bivuga ngo hari n'irija mu Imana rivuga ngo haragowe umuntu azana ibitsita aho vyanditse ntaho nibuka neza mumenya muri Mariko avuga ngo haragowe uzana ibitsitaza ibitsitaza ntibizoreka kuza ariko haragowe ubizana nane murabitsitaza c'umuntu wewe jewe satani n'umwana mubi none ancumuje satani barozi maze kubera umwana mubi jewe none uvuze ngo satani agucumura oya twese nta muntu numwe adacumura umuntu wa mbere adacumura ngo acumura incuro ndwi ku munsi uwo ni wa wundi badacumura nanje urabona yuko ntari mu marayika dufate ngo ncumura incuro ikiganiro maze ko shaka ngaye ntumpende nakunze umuvugizi ati umaze ko shaka ngaye jewe fasha kuraba ubona ko ari nka kangahe nta niho kono harura ikintu ca mbere nyamukuru yatubesha izina rya papa ngo yararize mushasha kandi yarisomye ahantu hari hano bo ikajyana kayedi memoire nakunda raba reka kumaramara neza ica kabiri naco yambeshe iyumvire kubesha ukabeshera n'umuntu hakubana n'umubeshe ubana n'umurozi ubu tuvugana wo wambesheye prito nakubeshe gute gusa nsenga gusa nari ndamuzi papa ngo niwamumbwiye oya gusa nije basi je natirishije namukubwira what shit wewe wari umuzi none oya wewe wari umuzi none jewe umukoriste noba ntamuzi gute n'amanevene twageze mbe iryo ratwa rya zina oya nabaza iryo ratwa rya zina biyita iyo baba papa turabaseze cyane banzu nindire guma ngaha banzu nindire reka ndabaza ikibazo watubwiye ko umuzi zina oya rindira reka kunyitanga none niwe waje kumbaza ibibazo none ubu niwe usigaye umbaza yatubwiye ati ngo yazi izina rya papa mushasha okay natubwiye izina ryiwe nyanya bantu bimana gutumira abajournaliste bufuma ugenda ugatumira abantu biriwe ku kazi hariya baza bakubwira ivy'akazi ngene vyagenze urumva ariko nabisohoye telefone kwa Ashraf uzimya telefone umviriza umviriza ndabwikira uzotumira abandi bantu utumira abajournaliste urumva icyo ngenda mubaza cyera ko kimba ndabwikintu kimwe yavuze yuko izina rya papa mushasha riti okay siko rero ndabasabye siko navuge izina ryiwe kandi ndaje ndagarutse ugiye he ugiye kuri Trisha iceraho jewe rirananiye nari tubwire bise ndibaza ico kintu yaravuze ngo subira urimbaza ndamubujije naye ngiye kunwa amazi ndagarutse rero kumuvugiza TV baba yaduhaye niko utabivuze ari he kakubesha abantu n'amazi yarahari twayabuze n'umunsi n'umunyamerika yitwa nde Robert Prevost afite imyaka ingana barayeputse shira imyaka yewe sindayizi 69 nkomera amashi inde wagisuma ubu naho nariko ndaba wewe sinize ndabariya none ubona humbira ko ndabimbwiye nkomera amashi bazibije microphone kugira ashaka kugenda iki ndi wewe bimenya gute ivyo bintu twabiraye mu ngaka umuvugizi TV twebwe ikintu kimwe izina ryo ntiryamunaniye sije narivuze hama ngo sinendarize ngo narembwiye okay abakunzi b'umuvugizi TV n'ukuri twabanye neza je numva meze fresh numva miriwe fresh turateye tu story turateye tu blague uno mukorege dukorana hano twahirukana kera je numva njyohewe kuba twakoranye ikiganiro kandi ikiganiro cyagenze neza cyane nibaze ko muja kugikurikirana hano ku muvugizi TV mutibagira like share and comment naka subscribe kuri wowe utarabikora warabikoze ariko vraiment gerageza ushire mu groupe ino link gerageza ubahe abantu ibintu bigende biba fresh sana sinzi nimba hari akajambo woba wagendanye noba ntakubajije shaka kubabwira abakunzi b'umuvugizi TV mu nyuma cyo bansezerera jewe ahanje numva meze neza cyane wakoze no kwita ubutumire mwakoze namwe kunomira
sinzi niba akajambo umva nyine uba ntakubaje canke akajambo kari ku mutima wo babwira kaco nabasezera nta kintu na kimwe utambajije ivyo wari ukeneye kumenya ndibaza kubera ibintu wambaza ni vyinshi gusa ntavyo woheza ntavyo noheza mbaza hanyuma hama mutubabarire twaderangije cane gusa biba bikenewe ko muzaba ibintu bidakenewe tuza turagira ibintu vy'uburofa kugira ngo bon babone ingene bitegurwa tureke kubabesha tuza turabahenda ngo tuba tubizi vyahe navyo tuba tuzi ahubwo turabitegura gusa je ndabizi vugisha ukuri na cyari byo mbanze nta na kimwe nukuramutsa navyo mbanze kuramutsa vya ibintu azi kuko ari indirimbo gusa nitazi ntabindazi je gusa mba nabiteguye vraiment ivyo nateguye nje babwira muzi ntihandi muzoguma mubona ndaba mu telefone naho murabitse ko bibagake nta na telefone umufise barayinyibye savuba ndasakwiro hama abantu mukunda kunyandikira inbox sinabirengagije nawe babwiye kasure kandi twibabwira nzogaruka nje kubishura ibibazo vyanyu kandi mwumve ko ndabakunda cane mundi ku mutima nenda bakumbuye. Okay, reka nanjye ndabasezere mvuga nti mwakoze cyane wewe wafashe umwanya wawe ukabana natwe hano kumuvugiza TV wafata telefone canke laptop canke kandi kantu kose uri kurakoresha ushobora kutubona. Merci beaucoup, wari kumwe na Jogos Neglas kuri microphone ya mbere. Umutumire wanje yari Rosy'Anny Karbi akaba yana nabasezeye nanje nti ciao ciao, turi kumwe kumuvugiza TV every day. Kumuvugiza TV.